yarashize yubatse agashyiramo abana b'ubwoko butandukanye ariko intwaro ikabisambura ikamwomora ivyo mwebwe mubiha insiguro nk'iryo hinduka ry'ubutegetsi kimwe mu bintu hari ikintu nigeze gukunda cyane cyavuzwe mu kindi kiganiro ngaha cyavuzwe na Leonidas Hatungimana niwe yavuze ati igihe twebwe tugenda kugwana muri CNDD-FDD twagiye kugwana tuvuga ko dushaka kwikura kw'intwaro y'abatutsi y'ico gihe atariko ntabwo twagiye twateguye ingene igihugu tuzogitwara rero ati twibaza ko duhinduye ubutegetsi tukirukana abo tubona kumenga bari bagoranye ko ibintu bizoba bigiye ku murongo yamara kuba tutavyiteguriye twisanze tuhagera tukabura iyo tuva niyo tuja dusanga na twebwe ntituzi ibyo twaje gukora ivyo ari byo anya muto cyane abasendefede bisanze ariko barakora ibyo bibaza ko bari baragwanije bisanze n'uyu munsi ubumvirije ingene basigura aho igihugu kigeze bagerageza kubandanya bavuga cya kindi Leonidas yavuze ko bagiye kurwanira babandanya kuvuga gusa ngo za ntwaro za kera zaragiye mugabo ntibagenda mu ntematima ngo bavuga ati izo ntwaro za kera zarakoze iki kuko bakivuza basanga ari byo nyene bariko baragira canke bakora ibisumba n'ivyo izo ntwaro zari kuzirakora nabi basanga n'ivyo izo ntwaro zabasigiye bariko barabisambura byose bariko baravyonona rero Margarita Barankitse baramukunda bakiri ku rugamba bamwumva nk'umuntu ashobora gutahura bose mu mwanya bamwe babita ibicibwa we kabafata ko ari abantu mu mwanya bamwe bahakwa kubafata nk'ibikoko bakavuga ati nabavukanye banje nabajya akakira imiryango yabo akakira abana babo hari bamwe bari ku rugamba abana babo bari kwa Magi Barankitse rero uwo muvyeyi yabakoreye ivyo muri uwo mwanya yari mwiza cyane mugabo bamaze gushikira ubutegetsi hababako ibintu bibiri bikomeye kimwe ni ugukunda inda ni ubukunzi bw'inda burengeje muri bwa bukunzi bw'inda bakaca batera bipfuza na bya bindi Margarita Barankitse ariko arakora bakipfuza kuri munyaga muri iyo ntahe yiwe je nakurikiye nungaha murashobora kuca mukimubaza aravuga nko ku rupfu w'umufaransa-kazi Agnès Diri agasigura ibyo yari yubatse ibyo yagira yugurure ibitaro hanyuma abatwara mu Ruyigi ico gihe nabo akaba bari afise uwundi mugambi w'imfashanyo bibaza ko yohabiza bakubaka ibitaro ivuye mu Bugiriki bakibaza ko kumbure ayo mafaranga bazoshobora kuyajya rero bakagira bati Margarita Barankitse kubaka ibitaro bikomeye amwe yandi ntituzoyaronka umva ya ntumbero yo gutwara ibintu wa mwina udasanzwe uranga abantu batwara igihugu uyu munsi nivyo byaciye bibatera biyumva bashaka gusahura biyumva mu mwanya muto bashaka gusa hariho basanze batwaye kera batunze agira bati dutaza kuronka bijya bintu vuba bwango kubironka ni gute mushahara basanga bwa bundi bibaza ngo abategetsi mu Burundi bahembwa menshi basanga imishahara ni mito cyane basanga iyo mishahara ritanga bijya bintu byose tuba tubona agira bati nta yindi nzira dufise yuko bironka atari ukuvyiba aho twumva hose wabaca agafaranga no gusahura nuko gakwega kwa Margarita Barankitse rero ico yari ntambamye imwe babona agira bati turakeneye bijya bintu afise kubironka bikabi byacu ico ni kimwe ikigira kabiri catumye badashobora kumwihanganira nuko kuri avuga atigera tinya utwara uwo munsi uko abatwaye imbere ukuri kwiyo batagukunze kumbura abasendefte bibwira bati yanka bajya batwara kijya gihe rero twebwe ko tuje twebwe azotureka batangaye basanga nabo nyene bagize ikosa atatinya kurivuga ariho rero nko muri 2015 naho nyene nk'abandi nka twebwe twese agira ati ibi bintu nkuru nziza koze nibishoboka ntidushobora kwemera ko abarundi bahinduka baja ntidushobora kwemera ko igihugu kitujana tubona nuko aba bategetsi bati none harabaye umwansi inzira nta yindi dusigaranye no kumwica ikindi banamuhora gose n'ijwi afise rishika kure cyane barazi ko vugana n'abakomeye benshi ku isi
barazi ko hari imiryango myinshi ashobora kugurura mu isi. Rero abategetsi b'u Burundi bari bagiye kubesha bagasanga aho yageze bamaze kumwumviriza, ijwi ryiwe ryashitse. Urumva umuntu nk'uyo kuri bo no mwansi akomeye, nico twese tuzira. Nuko numva nosigura urwanko ubona bamufitiye muri kino gihe, kandi ejo baramubyina aribo bamwise mama national. Imbere ko tugaruka kwa Magi Barankitse, Pacifique Nahazwe yavuze mu kanya ati jewe nashatse kubaka ubuntu. Turi mu gihugu bavuga yuko cyashize Imana imbere. Mu gihugu abategetsi bavuga ko basenga ubuntu butakara gute ku buryo bagira umwina w'ivyisi kunyaga abandi bose no kubifuriza nabi, hanyuma ibintu bikamera uko. Hari umuntu yahora atera abantu inkuru, akababwira ati burya kugira uzumenye umuntu icari vy'ukuri, hari ibintu bikeyi womuha ukaca umumenya. Umuntu uzomumenya ni wamuha amafaranga. Abantu badafise amafaranga bose bafise benshi gice kinini n'abantu b'umutima mwiza, n'abantu bavuga ati jewe ico mpa amahera noca mfasha abakene, jewe ico gira gutya noca mba gutya. Yamuhe, uzomumenya icari. Umuntu uzomumenya neza icari ni wamuha inguvu, ni wamuha ubutegetsi, niho uzomenya uwari. Ibijya avuga kigowe biratandukanye gose n'ivyo azovuga yaronse inguvu zo kugira umuntu wese icyo ashatse. Rero vyo kuvuga Imana, reka umuntu avuga ati ndemera Imana, ndakunda Imana, sije noza kumuhaririza kumbure ku mutima biba biriyo. Mugabo kuvuga Imana no kugira mu nzira y'Imana ni ibintu bibiri bidasa. Umuntu wa mbere abasoma Bibiliya batubwira yahemukiye Yesu Kristo ni intumwa yiwe bagendana Yuda kandi yitoreye. Byose Yuda yari ukunda Imana, yaza ko Jesus atari yapfuye kumutora abona ari utemera Imana. Ivyo bakora, ivyo abasende defite bakora biratandukanye gose n'ivyo byo kuvuga ngo Imana. Ikintu ariko aravuga kirakomeye, ikicubuntu. Ubuntu hari ikibazo bamwe bahora cyama cagarutse, nka twebwe muri Fokode kidushikira ni nk'iyo bishitse tukavugira umuntu yaduhamye kandi tuzi ko ari umwicanye nawe yishe benshi. Abantu bakatubaza bati twebwe twatahura ko mugwanira agateka kazi na muntu, turatahura iyo muri ko muravuga abacu barenganijwe, abacu banyurujwe, abacu bishwe. Mugabo ntidutahura iyo mugiye kuvugira nk'umuntu yishe abandi nawe mukavuga ngo uburenganzira bwiwe nibwubahirizwe, ko amategeko nakurikizwe kuri we, kubera iki batomugira kujya nawe yahoze agira abandi. Ubuntu buhagaze ubwa mbere ku kwemera ko uwundi wese ari umuntu nkawe, hanyuma ko ibyo utipfuza ko gukorera kutovyifuza ko babimukorera. Bishitse nkakora ikosa, ndemera ko imbere y'amategeko nohanwa, mugabo nkahanwa hakurikijwe ya mategeko nyene. Kuko ariko ndabibona kuri jewe, niko ndabifata no ku wundi wese muntu yoba yakoze ikosa. Simvuga ngo kubera ko ari uwundi ari uwunyanka ngo wewe niba cyamukorera ibirengeye ibyo nibaza ko jewe bakwiye kunkorera nakoze ikosa. Rero ubuntu yigisha Magi Barankitse nuko kubona umuntu wese nk'umuntu. Ikintu avuga kinkora ku mutima ariko aravuga ninge navuga ko twese turabavukanye kuri nosi. Avuga ati ntivyumvikana ko tuvuga ngo turabakristo, mugabo hakira kwicana impande zose ukabona zifise umwete udasanzwe wo kuja kumarana. Kandi tukibagira ko twahora tuvuga ngo data wa twese uri mwijuru, tukibagira ko twahora twemeza kujya tugiye kwica nawe dusangiye data no kuvuga ari mwene wacu ari muvukanye wacu. Uyo myanya igeze turagira abo twemera ko abavukanye n'abandi badashobora kuba abavukanye abo kwicwa. We wagira ati bose n'abantu, bose n'abanje, bose n'abavukanye banje. Ico nico cyateza kugira ubuntu kuko tubusangiye twese. Abategetsi dufise ico nico nyene batakaje vyinshi yamaze kubisigura, bariko baravuga ntibakituvuga ko turabarundi. Ubu twebwe twitwa abansi b'igihugu gusa, ukayoberwa n'ico gipimo bafise bakoresha mu kuvuga ngo uyu ni wakunda igihugu nawe ni wacanka. Bagipimiraho kugira ngo biyita bakunda igihugu kuturusha, batwita ko twohera iyo twaroye, bakoresha amajambo yose muzi bakoresha. Nko guta ubuntu batwatse kuba abarundi, baradukura no mu bitigiri by'abantu iyo bumvirije amajambo badukoresha ko. Rero inyigisho ya Margarete Barankitse ku bwanje n'ikigwa gikomeye c'ubuzima. Ni vyiza mbere ko tubivuga kihari, no mu gihe atazoba hari nibaza ko majenerasiyo azoza inyuma bazoza kwiga akarero ka Margarete Barankitse.
ego Margarita barankitse numvise muciye bugufi cyane ariko kubabona amashusho akunda gutangwa i Kigali mwubatse no kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda mwubatse ibintu bikomeye cyane umuntu ariyumvira ati none mbega magi mu kubaka biriya bintu nta gatima ko gusubira i Burundi azobandaniriza akorera mu Rwanda bizogenda gute mbega muzovyimura muzobidandaza bizogenda gute mumbabarire Jibi ibintu nubatse nabyubakiye ingene bivuge mu gifaransa pour l'humanité na rimwe nibyo kuri jewe nuno munsi aba CNDD-FDD bohava tuvuge kwejo batubwiye ati baragiye niwo munsi nyene nzotekera nkata mugabo ntimwibagire ko abantu benshi bariyumvira bakicara ngo nzokora ntashe mbega nk'ubu iyo ntabikora bajya abana baba biga mu mashuri yayo iyo ntagenda imahama ngo ndabigishe n'abajya abana twigishije tuzotahana iki kuko twotaha twaramaze twarasambutse n'ubwo ijwi rya Magi barankitse risubiye kugenda sinzi ko ari ikibazo ca connection canke yoba ariko aratwumva turamubona ku murongo ariko ijwi ryiwe ntituriko turaryumva Pacifique nahazwe ariko ndabona Magi barankitse mugarutse sinzi ko muriko muratwumva Magi barankitse uburengira nagize ka connection ya telefone ego reka kumbure tube turagaruka kwa Pacifique nahazwe mukanya narimbagije ikibazo kumbure kijanye n'agahombo ati sinorindira gukora aruko ntashe ariko ivyubatswe mu kindi gihugu biba mu kindi gihugu ntibizoja kwa mapine ngo bitahi Burundi agahombo nakahe Pacifique nahazwe kuba ariko barakora ibikorwa nk'ibi vya Maison Shalom bakabikora mu buhungiro kandi igihugu cyari kibikeneye sinovuga agahombo muri jambo ry'ifaransa muri yo sens muri urwo ruhande nk'uko mubivuze uko bayubatse ibintu mu kindi gihugu atazotahana we kwagira ati navyubakiye abantu navyubakiye humanité igihe cyose bizokoma bifise abo bishobora gufasha muri ico sico no kwita cyane agahombo mugabo ndagwa nkagaruka kuba turi hanze kuba umuntu nka Magi barankitse ari hanze kuba n'ayandi mashira hamwe ari hanze kuba abagwiza tunga b'abarundi baragiye kuba amafaranga atari make yarakuwe mu Burundi akimugwa n'uruhombo rukomeye ku gihugu buriya iyo bariko baravuga ingene tubuze amafaranga mu gihugu y'agaciro hari ibintu vyinshi n'ubutegetsi bwo nyene butagaruka ko canke ngo bwiyumvire canke abarundi usanga baba batariko bariyumvira dufata akaroro gatoyi Margarita barankitse araronsa agashimwe nk'ijya prix Aurora niba ko ari Aurora canke Oro igihe aronse nk'akajya gashimwe bakavuga bati kano gashimwe gaherekezwa n'amafaranga umuriyoni w'amadolari nukuvuga kuba Margarita barankitse atari mu Burundi bisigura ko ayo mafaranga atinjira mu banki y'u Burundi ayo mafaranga aza kwinjira mu banki y'igihugu ariko arakoreramwe banki afisemwo ikonti niho ayo mafaranga aza kuja mu bitunge igihugu mu butunzi bw'ibihugu ivyo byose birimwo ibintu byose abana b'u Burundi bashobora gukwega ayo mafaranga y'agaciro abana b'u Burundi bashobora gukwega mu buryo butandukanye ibirimo byaza kubaka rya faranga ry'u Burundi naryo rigakomera kuko bariko barakwega amafaranga mva makungu uyu munsi wo harura amashira hamwe yose afise imfashanyo yashobora gukura hanze atakizana izo fashanyo mu banki y'u Burundi ugasanga izo fashanyo zagiye ahandi n'uruhombo ku Burundi aribwo ruba bwaratwibarutse ariko ya mafaranga ugasanga ariko akomeza
ifaranga ry'ahandi cyangwa ubutunzi bw'ahandi, kuko ayo mafaranga urayatwara mu kindi gihugu ariko ho ukoresha ifaranga ryaho. Ya mafaranga mva makungu aja mu banki y'ico gihugu, ico gihugu kikahatomborera naco iyo gikeneye gukoresha amafaranga mva makungu. Nibaza ko naho ntari umuhinga mu by'ubutunzi, nibaza ko ico ari ikintu gishobora kumvikana ku muntu wari we wese. Ubwo ni rumwe mu buhombo. Hari ubuzi yatanga, abo bantu bose bashobora kuronka akazi. Ubu twizere kumbore ko n'ubundi abarundi bashobora kukaronka, baba ari abarundi bari b'impunzi n'abandi, ariko abarundi bari mu Burundi bakaronkera akazi mu Burundi bifise iyindi nyungu ikomeye cyane ku butunzi bw'igihugu nyene, kuko barahembwa bakaca baja ku isoko bakagura ku masoko y'u Burundi, batanga ikori mu Burundi mu gihe baba ari abakozi bo mu Burundi. Hari rero ayo ma service nayo ivyo bikorwa bikoregwa abo bikorerwa baba ari abana b'u Burundi. Ikintu urashobora kuvuga uti jewe ndeze impfuvyi, mugabo niyo ureze impfuvyi hari abandi bantu benshi cyane ico kintu kiza gukorako. Hariho abazoshora ibifungurwa uzogaburira za mpfuvyi, hariho ibintu vyinshi uzogura kugira za mpfuvyi zibeho, ugenda kugurira mu isoko y'igihugu uburimwo. Ibyo bintu byose ugiye urabiharura uravuga uti, nibuka ijambo nigeze gukoresha mu kiganiro cyaheruka, hamwe mvuga nti amakungu araturaba agatwenga ati igihugu ca mbere gikenye mu isi, ariko bene co badashobora kumva ingene inguvu zabo zija hamwe ngo cya gihugu bagiteze imbere. Ni bene ivyo twese ibyo turiko turakora usanga ari ibintu byoteje imbere Burundi, mugabo ko dufise abategetsi badashobora kuvyumva ko byose bikenewe mu Burundi, bafise inguvu zo kugwiza amamiliyaridi y'iperereza ryo kutwirukako no kutwica, aho bogize bati ayo mafaranga nakore kugira abarundi bose baje hamwe igihugu tucubaka, ubutunzi bw'igihugu tubwubake. Naho rero twibagiye naho ko iyo abo bantu bari mu gihugu, Margarita ari mu gihugu akwega icizere mu makungu ku Burundi bwo nyene, agatuma ba bantu bose ashobora gushikira bashobora kwibaza kwica ari igihugu gishoboka. Agiye kuronga ubwo bushimwe, abandi bose bari ngaho baragira bati ico gihugu umuntu yogitwaramwo umutahe, yogira icyo ahakoreye. Mugabo agiye kumva ko umwe bahagashimwa akora ivyo bintu ari umuntu adashobora kuba muri ico gihugu ariko arahamwa na leta yiwe, n'ubusigaye yavuga ati mbega ico gihugu kimeze gute? Igihugu gihamwe umuntu ameze gutya, umuntu yoja kukirondera mwiki? Jeho nogishyiramo gute vyanje? Nimba umwana cavyaye akora ibintu nk'ibi kimwirukana ngo kimwice, jeho nzoja gukora yiki? Nivyo byose bifatanganye abantu batabona Uburundi buhahombera bikomeye cyane, bakibaza abatwara ngo ivyo bariko baragira nabo bo nyene bariko barimba icobo c'u Burundi. Margarita Barankitse naye nabajije akabazo imbere yuko connection igorana, sinzi yuko mwoba mukikibuka cyangwa ndakabibutse ku gahombo ndakibuka urambwiye ati ntimwashize ko amapine kandi bijya uriko urubaka, mbega uzobigumiza mu Rwanda. Icyo nagomba no kubwira abanyumviriza n'abari mu Rwanda twahunganye, ubwa mbere ho kubona bijya bintu biri mu Rwanda biha agateka abarundi. Ubwa mbere baravuga ati ntitwakiriye abantu b'imburakimazi, twakiriye abantu biyumvira ineza ya bose. Hanyuma ikindi dutegereza kumenya, murazi ko u Rwanda n'u Burundi by'ukuri no kuva na kera tumeze nk'amahasa. Tukoze ikintu ciza mu Rwanda, ejo mu gihe turiko turubaka tutaha muhira tuzoba dufise aho turungika abana bacu kugira ayo mashure meza afise programme international IB, hako abana bangara bagenda kure mu za Buraya canke mu za Amerika. Ikindi naco nuko dufise passport imwe ni ya East African Community. Umurundi ari mu Rwanda arafise uburenganzira bwo kudandaza, bwo guteza imbere ibijya bihugu. Yaba tutaronse abantu batakunda bene wabo, umuntu yagereranije ejo bundi nari nagiye kuraba umuntu wo muri Union Européenne, ishirahamwe rya Burayi, arambwiye ati jewe ngereranije abategetsi b'i Burundi ndabagereranya nk'uwo fata umwana w'imyaka 10
akaca amuha ngo adandaze patisserie. Urumva umwana w'imyaka 10 azoca atangura gutumira abo bangana batangure kubirya babisakukana iyo mikate yose ibyo bisuguti n'ibiki. Nabo nibariko bariyumvira igihugu. U Rwanda rwaraduhaye akarorero kwingene amakungu yose aza ashaka kuja kuraba ubwo Rwanda ngene baronse abayobozi baruteza imbere. Twebwe rero twubatse ibintu mu Rwanda tukaba turababanyi nibakuraho zijya home bashizeho, tuzoshobora gusumira hafi, tuzoshobora kwigira hafi. Imyuga iri Mahama, mbe murazi ko imahama ujabutse Akagera ushika Iruzo mu minota 30 muri province ya Muyinga nako ubu ni Buhumuza. Urazi ko ibiriko birakorwa bitegura kazoza k'Uburundi. Bajya abana bariko hariga imyuga, yize kaminuza akaba umugoronome, ingenieur agronome, niyataha azoteza imbere, azomenya uburimyi, ateza imbere igihugu ciwe Uburundi. Ujya yize ibyo kubaka, yafashijwe na Maison Shalom, azotaha yubake igihugu. Ujya yize ubuvuzi, azogenda afashe kuvura abarundi. Ujya yize ubwigisha, tuzoronka abigisha beza. Ahubwo njiye mboneraho guhamagara abarundi ngo mudufashe bajya abana dufise bige batera imbere, kuko nibo kazoza ku Burundi. Nayo ubundi nitwicara tukanihira tuzotaha twaragwaye badushikiza kwa Rojanti. Ubu rero nituje hamwe, ahubwo ufise uburyo bwose ugire aze afashe, agende za Tanzania Induta, agende Imbarara, agende na Kivara, agende Rusenda, agende ahantu hose ati reka twubake ingene jo Uburundi buzosa. Rero ivyo ndiko ndakora mu Rwanda byerekana ishusho twiyumvira byakazoza k'igihugu cacu, kuko niyo ndayita pepiniere, naho tufise ingemwe tuzobatura tugatwara gutera mu Burundi. Nimugire ubwoba ngo ibyo bintu noneho tuzobisangira, kuko turamahasa. U Rwanda n'u Burundi twamwe turi amahasa. Margaret barangitse tumugifite jambo nyene uno munsi umuntu aravye mwari mwarakoze mu Burundi, abana mwashoboye gufasha bakiga bakagera mu bigero mbere bakanakora. Uno munsi muriko murabikora mu Rwanda ku rugero rushimishije. Mwabivuze gatoye, ariko hariho abarundi benshi bashobora gushikira, bafise uburyo kandi bashobora no kubikora. Uno munsi mwebwe mufatiye akarorero k'iwanyu, abarundi mwobacira umugani uyuhe, mwobarya akara kaye kugira ngo ugwaruka uno munsi gwantaho nikora canke badashoboye kwiga ngo bagere kure canke bakabura ikibafasha kugira ngo bashobore kugira ico birengeje mu buzima, bagira umwuga canke bashobore kubandanya amashuri. Uno munsi abo barundi babishoboye, bashoboye no gushikira abafasha, mwebwe mwobatera kamo akahe? Urakoze yani. Namamvuga nti nta usomera abandi bavuze induru. Burya ni utazitiye uronegwa. Uruzitiro rwiza rwo kugira ngo abana bacu ntituzorinde kwama tubaherekeza, tubaha ababacungera aho biga, tukwiyumvira kugira ngo amahoro asesekare mu Burundi. Nuko uwo mwana ntawe nikora, nawe yobona ko umubabaye. Noneho jewe ubimbajije ku munsi w'Imana, ni Imana yaraduhaye akarorero keza mu kwigira umuntu ngo natwe atuhe ubumana. Nitwiyumvire rero abo barundi bose, ndababwira hariho igihe yari nibaza ko ari Ronald yambajije ico kibazo nyene ati wobwira ikabarundi.
nimwiyumvire abarundi kumure bari na hanze bafise uburyo, iyumvire umurundi wese yovuga ati jewe ku kwezi nzotanga idolari ndayishira iruhande yo gushobora gufasha umwana ari imbarara canke na kivara. Dukoranije abarundi bari mu Bubirigi, sindabazi igitigiri mugabo ndazi neza ko barenga 500. Ibaze rero dufise ayo mafaranga arashobora gufasha abarundi bari muri Canada, abarundi bari mu Budage, abarundi bari muri Etats-Unis, bakavuga ati reka narigeze kugira karakaroro keza igihe abanyarwanda babaciriye ibihano bakaca bagira $1 gutanga idolari imwe ku munyarwanda wese ari hanze ku gaciro kabo, niko babyiye agaciro ka. Narigeze mu gihe ca covid kubwira abarundi nti tugire tutange tuguruze konti yitwa agateka kacu, hanyuma umwe wese atange udufaranga kugira ngo abarundi bahunze abo batakaje akazi kuko badashobora gusohoka bari i Kigali canke i Butare canke ahandi hose turonke udufaranga ko kumuramira. Ubu rero intera kamo ndababwira ntawe usomera abandi bavuze induru, kandi nibyo ntawe ushobora gufasha ngo yamaze kwimara ubukene. Mugore ushobora gutubika umukanda rimwe kumbure mumbabarire ko abarundi dukunda muhava musubira kumbwira ngo ndakara cane. Urumva urashobora kuba unywa amacupa 6 ya Heineken, uvuze ati jewe ubu nihaye kunywa 5, rimwe ndarihebere umwana nzokwigisha, kandi ashaka akamufata akamenya izina ntabirungikire ishirahamwe kuko kenshi baca batwambika ibara ngo twabaririye amahera, bakadusaba ati duha izina ry'umwana. Jewe umwana ndamwititse, nahora nywa ibi ngira ngabanye, canke nahora fata no mu byo kurya ngira ngabanye kumure mu gitondo. Wosanga igihugu cacu abarundi bangaye tushobora tuhagira iparadizo. Turafise akaroro keza je urabona mvuka mu Ruyigi ni abanyarwanda b'impunzi bari benshi, nahora ndabumva baririmba ngo tuzocubaka tukigire iparadizo. Ntibari bazi ko bazotaha nabo nyene, mugabo no mu buhungiro bari bazi ko bazokubaka igihugu cabo bakakigira iparadizo. Ntibakigize iparadizo batashe, batanguye bakiri mu buhungiro begeranye udufaranga baragira ishure Saint Albert. Abanyarwanda barafashanya, usanga mu nzu imwe kumura bava mu Ngagara murabizi, usanga twarabaza mbega bajya bose baraye hehe bajya bavamo, wasanga muryamika mu muryango. Je nabona mu Ruyigi abantu batunze abana bava imishira kugira ngo bashobore kwiga. Wasanga nico gituma uno munsi u Rwanda nirusa kujya kubera waseye mu mitima y'abanyarwanda bagumye biyumvira ingene bazocubaka n'amazina bari baramaze kuyiyumvira bakiri mu buhungiro. Twebwe rero tukiri mu buhungiro aco twiyumvira ngo cengo ngo vyaramvuye ku mutima, hari abantu rundi duhura ngo jewe ngo nusubira kubimbwira ngo narabivuyemo, ntushobora kubivamwo. Turafise ibwirizwa rikuru, ibwirizwa rigira 4 igihugu uragipfira ukakigwanira. Ugwaniye umwana w'umurundi w'impunzi canke ushonje canke urwaye, ubugwaniye kwejo igihugu cakwibarutse kizoca ibibatsi. Mumbabarire rero ndabateye akamo, nakamo k'umuntu ari mu zabukuru. Urabona si benshi, jewe mfise n'akarorero bashikana imyaka nk'iyo ishikanye, ndabibona i Kigali abo twirirwa turahamba bakiri bato kundusha, nkaca numva nireka mbe nasemerera yemwe muvyumve ko natanguye gusaza, naho mu mutima wanje numva mengo mfise imyaka 18, mugabo
ndakuze reka rero siga umugani mwiza wo kuvuga ati yari yatubwiye ntimuzovuge ngo ya ntabyo yatubwiye mwebwe mu nyumva mwumve ko ndabibabwiye muhere uno munsi mutubike umukanda kumbure ko ari kuw'Imana abahora banywa dutandatu banywe dutanu abahora bafata mushikaki zine bajye zitatu hanyuma rero tubwire novuga ngo ikiyo konde yitwa agateka kacu maze natwe tuzocubake tukigira iparadizo murakoze neza ego Margarita barankitse turumva ko mufite ibyizigiro byo kuzotaha ariko twibutse bariko baradukurikira ko muri mu bantu 34 bakiri ku imitahe mu Burundi mwakiriwe n'imanza mbega icyizere mufise cyo gutaha gifatiye kuki ari cyo mwaba muri ko murakora mufise imigambi miki yakazoza ku Burundi muciye mu nzira izihe zibizeza ko muzosubira vuba gukorera mu Burundi kumbure sinzi ko Margarita barangi ego ndabumva ubu ngira mwo kwishura ijwi ryari ryagiye kumbure sinzi ko Margarita barankitse muri ko muranyumva ngira mwo kugura akamikro nituriko turabumva Margarita barankitse sinzi ikibazo kumbure yagize reka twe turagaruka muranyumva Margarita barankitse ngira nteko aratwumva je nyatwanza twagara kuri Pacifique nazo hanyuma turada kusubira ndabona umenga ariko aragaruka sinzi ko ariko aratwumva kumbure ko nibaza ko yabandanije avuga ariko tutariko turamwumva ariko ndabona ngira aragaruka mu kanya sinzi ko ariko aratwumva ndabona mikro yara yuguruye ariko agerageza kuvuga ariko nituko turamwumva Pacifique nazwe akabazo ni nkako nariko ndabaza Margarita barankitse na kabazo kumbure kerekeye impunzi zose kerekeye amashira hamwe kerekeye abarundi bose bangajwe mbega mu mashira hamwe kiretse kubandanya mukora ibikorwa hari ikintu kiboneka mwa muri ko murakora cyo tuma mwizera yuko ejo canke hirya ejo muzosubira gukorera i Burundi ivyo vyerekeye ikigomezo Shalom vyerekeye na Fokode nari nubisubiga yuko avuga ko iyo bashoboye kugaruka sinzi ego yaragarutse mu kanya ngira muratwumva Margarita barankitse nibaza ko ataragaruka neza ngira niba twumva yosohoka kongera kuza gushasha kugira ngo bimukundire ngira muba murishura Pacifique natwe ego dufatire nk'akarero gatoyi ku byo Margarita barankitse yarahejeje kuvuga nko ku kibazo cerekeye abanyarwanda murazi ko birukanywe mu gihugu cyabo guhera mu 1959 hanyuma hakaza kubaho nk'urugamba rwabo rwa gisirikare rwatumye bahava banagaruka guhera mu 1990 inyuma y'imyaka 30 ariko uwo kwihenda n'uwo kwibaza ko icyatumye bagaruka ari uko mu 1990 bafashe ibigwanisho ntabwo ari ico ikintu gituma bagaruka bwa mbere ningene biyubatse muri iyo myaka yose y'imbere yuko barinda bagira naho bashobora gufata n'ivyo bigwanisho niki yavuze ingene bakoze biyubaka kugira ngo baze banatahe bafise ubwenge ari icabwenge ari bazima niki nuko kuguma na iyo ntumbero ko igihugu cyabo bateza kukigarukamwo hanyuma rero igihe kigeze ibishoboka birakogwa hari bamwe mu bari barahunze mu myaka 30 bamwe baza barapfuye batabonye ivyo vyakurikiye ariko ivyo vyakurikiye vyashobotse kubera ko bamwe muri abo baza barapfuye hari ico bari bagumye bakora akariro kagumyeho kavyaye ivyo vyakurikiye natwebwe igikorwa cy'amashirahamwe yigenga nk'iki ibitwebwe dukora mu mashirahamwe yigenga bigumizaho ako kariro hariho abatwumviriza kumva bagira bati mwebwe muravuga gusa
kumbura ubundi yoza kubwira Margarita ati wewe ni vyiza urakora ibyo gusomesha abana mugabo ivyo sivyo bizodukiza. Ubundi ahagira ati wewe uratubwira abanyuruzwa urerekana ibintu mu gihugu uko bimeze ariko ivyo sivyo bizodukiza. Ubundi gutyo uja kuraba bamwe bose ibisata bariko barakoreramwo umuntu yabagira ati ivyo ntibizodukiza. Mundi yoza kubwira abamenyesha makuru mwe mwishinga kuvuga makuru gusa ivyo ntibizodukiza. Ariko buriya umutima uzodukiza tubanza kubaka ubu hamwe ibindi byose byoba bihagaze n'uwo mutima wobura aho ushamikira ko ushobora kuvuza abantu abavuza ko ushobora gusomesha abana abasomesha ko ushobora gusemerera akibutsa igihugu uko kimeze uko cyategerezwa kumera uko ibintu bitereza kugenda abibandanya maze umutima w'igihugu ukaguma mu bantu ako niko kariro kaguma gashusha wa mutima wo gukunda igihugu kazogera ku rugero rwaho bishikaho igihugu giheza kikabohorwa. Rero amashirahamwe yigenga akora nk'amashirahamwe yigenga. Amashirahamwe aharanya agataka kazina muntu ntahinduka mu gikorwa cyayo kiguma ari ico mugabe ico nyene ariko arakora burya nico nyene kivomera iyo ntumbero izotuma Uburundi bukira. Inzira bizocamo niyihe ntuyimbaze ngo ndaza unoshobora gupfumura ubunyene nimba bizogeraho abatwara baremerwa bakemera kuvugana n'abari hanze nimba ari uko bamwe bavuga ati tuzoba twafashe umuhe tugasanga arabayeho umuhari w'igihugu bohoza igihugu nimba sinshobora kubitora ubunyene ngo bizofata ngo igihugu buzogikiza ngo bizokira ngo byaciya ariko ico nemeza nuko ibi byose turiko turakora bivomera iyo mwemu nyene izovyara ko igihugu gitinda kigakira. Mbere novuga ntubuho biranatangaje kurushaho mu gihe ca kera kuba turi impunzi ugasanga tuvuga dufise ijwi ryumvirizwa no mu gihugu nyene ukisanga n'abari mu gihugu bageraho bavuga bati uza kudutabara ni wa wundi ari impunzi. Hari n'igihe iyo bariko baratuvugisha wumva umenga baribagira nuko turi impunzi ukumva badusaba ngo nituvugire leta ngo mwebwe ngo ibintu muvuga ngo birahengamye ngo ibintu muvuga ngo mwateza kuba mwavuze n'ivyiza ngo vya leta y'u Burundi mwadabijora mbere muribuka yuko ivyo bintu muriko mubibwira impunzi muriko musaba impunzi ko iza kuvugira uriko arondera kwica umutwe nama nabisubiyemo kenshi. Rero baranibagira iyo babonye ibyo turiko turakora baranibagira ko turi impunzi ku buryo badusaba kumengo twoba abanyagihugu basanzwe nk'uko twaba turi mu Burundi dufise leta ikorera abarundi bose bakibagira ko dufise leta yahize kutwica iturondera iyo turi hose ngo itwice. Sino heza rino jambo ntagarutse ku cyumvira agiye kuvuga kirakomeye gose. Hariho abahora bantelefona mu bari hanze bakambwira ngo twebwe ngo twahora dufasha imihari yafashe ibigwanisho twahora dufasha iki ngo ariko ubu twararengewe ntitukibone wo twofasha nico twokora ngo ubu twarahevye ngo twibereye uko bahora babintelefona bakabimbwira. Ikenshi mpanda babwira nk'ikinyana navuze mpanda babwira ntibasi nimba ufise umutima by'ukuri wo gufasha igihugu no gukiza Burundi raba yuko atamwana yiga imahama atariko ariga raba ko atawuri induta atiga raba ko atawuri na Kivara atiga rabaza muri Kenya baza muri Malawi muri Zambia ufata uwo mwana umwishinge ukora ico cyonyene buryo uzobukoze ikintu gikomeye. Nababwiye nti dufate u Rwanda abatari bakiyafashe ko akarorero. President Paul Kagame yahunze afise imyaka ingahe yari afise imyaka 3 canke nimba ntibeshi kumbure uwo bafise ico yakoze kugira aje mu ishuri akiri ko arariha iryo shure arashobora kuba atabona uwo mwanya nyene ko ariko arakiza u Rwanda mugabo uyu munsi yamubonye ari warondo arongoye u Rwanda karutwara kujya rutwara aravuga ati bwa bundi ni jewe na contribute kugira ujya Rwanda rukire. Rero mpagamba nabwiye benshi fata akakanya ujya mwana w'impunzi ukamenya ko ataja mu ishuri ukamenya ko atagira ico yambara ukamenya ko arara adafunguye fata ico cyonyine nimba ibindi byose wofasha warabibuze baguha izina ry'umwana umumenye nimba ari umwe nimba ari babiri nimba ari batatu ubarihira ayo mashuri bishinge gushika baze bayamare. Ntavyuzi ko ujya mwana atari we nyene azoba ari president w'u Burundi agahindura kijya gihugu. Ni nanje nje gushimangira ino jambo Margarita yarahereje ko igihe yariko aravuga murakoze.
ego sinzi ko Margarita barangije sinzi ko mwagarutse muriko muratwumva ego ivyuma ntibisezerana sinzi uguma ngira n'ibifaro byo mu Ruyigi numvise mwizera imana ngira ntimwizera ibifaro urabizi biza biraza inabi neza biza biragwana mugabo ineza n'itsinda ego nawe bagije akabazo sinzi ko mukishura kugira ngo mukanya tujye mu gice cya kabiri cya kino kiganiro akabazo mwambagije ego mwaciye mugenda mutarakishura nariko ndababaza nti muri ku mutahe muri ku rutonde rw'abantu 34 barondegwa n'ubutegetsi baciriwe imanza mbere banyazwe no kwa ariko numvise muvuga yuko mufise ibyizigiro birenze yuko umwanya n'umwanya muzotaha mutashe aho mushika mu rubanza rwakiriwe abo bantu hari uko mudafise uburenganzira bwo gukora imyaka 50 muzoca bigenda gute ivyo vyizigiro mufise mubifise bifatiye kuki jewe kubera ubukirisu ndabivuga kandi urazi ko wasomye kijya gitabo ca mbere casohotse mu 2005 nkavuga nti inabi ntizo kwigera igire inzigo nizo la haine n'aura jamais le dernier mot inzigo nizo kwigera igira ijambo rya nyuma rero kandi na Gandhi yavuze ati abantu batwaza igikenye ku ari igihe biyumvira ko bobo batazokwigera batsindwa ariko impera n'imperuka barahava bagatsindwa uvyitegereje Jiribere ukabona igihugu cacu ngene kimeze kikeneye abarundi ko bahaguruka jewe nibavuga ko ndabagumuye j'assume ntibikunda ko bibandanya none ubu bibandanye nta karbira abantu barashonje wabonye abana bicara hasi mu ishure amaprizo yuzuye abantu ntibafise ico babagaburira ibintu byose ubona ko abarundi bari mu gahinda kagoye umwanya n'umwanya abantu ntibazo kwemera kuguma bagowe nk'uko urabona n'ikiro c'ibiharage kuko mbandanya ngaburira abana nta muvyeyi niyo boba bari i Burundi barantakambira mugabo uravye ko ikiro c'itomati cogera ku 9,000 by'amarundi none mubona ko abarundi bashaka kubandanya banone kandi noneho ugira twebwe twariyubumera bw'Imana Imana irega niyo se Burundi niyo yaduhaye igihugu nka kirya nishobora ko kubona mosozi agahinda nkako bitebe bitebuke kandi turataha nivyo mbwira abarundi ikizotuza gutaha ni injyane yacu igihe na nituje hamwe rero je nibaza ngo turi mu gutaha kuko ndabona none nimwanumiye ndabona abantu isinzi bariko baratwumviriza n'abatagira nuko banyotewe ayo mahoro turanyotewe amahoro kandi noneho twarayagwaniye ineza izokwama itsinda inabi ku bwanyu ni kubera iki mu bivugwa mu Burundi muri politike twumva bavuga imbono ikibazo c'impunzi ntikigera kivugwa kwemera ko hari ikibazo ca politike ntibivugwa burya ujya gukira ingwara arayirata ku bwanyu nimba uno musi ataco binona icyo kibazo ataco kibabwiye mubona bizohava bigafata inzira inyuma y'imyaka 10 mufise ivyo vyizigiro jewe rumva no musi ni kuw'Imana mfise nga nibi navuga na Bibiliya nico kigwanisho ruhonyanganda abana bama bambwireyo babonye mfise misere uraraba mu bisomwa bavuga ati bararongora baragira imisi mikuru bagirane gushikaho isegenya itera
nowe akaba ari we yashoboye gukiza koko Israeli kuko abantu erega uza gukira indwara arayirata uko nyene ubivuga nayo ubundi irabahitana kuko bo nyene nibo bariko barajyana hari umuntu yagereranije ariko aravuga ati isenene iyo bazishize mu ipano bashizemo amavuta imbere y'uko zipfa zitangura kujyana usanga ziriko zirajyana none wewe ntubibona agaciro ko bo nyene bariko barajyana twebwe ntitwonezerwa nk'uko bajyana mugabo bitwereka ko bo nyene iyo nabi bishuriza batamenya yuko twebwe natwe dufise agateka ko gutaha bo nyene bariko barabibona ibya mbere ingaruka mbi zigaruka iwabo reka rero ntitusamazwe n'inabi iriko iraba twebwe tusamazwe novuga ngo iki dutanga inguvu y'umwizero ko nzi neza ko benshi mu bariko barankurikira bafise ukwemera kandi benshi bafise n'impapuro novuga ngo iki amadiplome yo gushobora kubaka igihugu reka rero aho gutangura kujyana dutangura gusubiranamo tuje hamwe ntitumere nk'izo senene ziri mu ipano kandi zigira zipfe muga zigatangura kujyana uzoza ubona n'uno munsi n'ejo dushoboye gutaha kuko umwizero mfise kera wasanga amakambi y'impunzi urabona kera hariho vocabulaire mu 1996 ngo les camps de déplacés mubibona akaba ari abatutsi bonyine hanyuma tukagira abandi les camps de réfugiés hakaba harimwo ugiye muri Tanzania ari abahutu bonyine nukuri barakoze aba CNDD-FDD batweretse ko ingorane y'u Burundi atari ingorane y'amoko ni ingorane y'intwaro mbi none rero je nibaza ngo turi mu gukira kuko ugiye imahama ubonye ubwo rwaruka ruvanze hariho umwizero